indongozi n'umuvyeyi ategerezwa gukora kugira ngo abana banezerwe. None mwebwe mubereye indongozi iki? Cyari ikintu kimwe n'amandara. Ubwo murabona umuruho mfise ndiko nzunguruka kumviriza abenegihugu, murabibona? Cyangwa mucavuga ngo ndiko narya umunyenga mu modoka. Murabona umuruho mfata ndiko nja kumviriza abenegihugu mu gihugu gifise abashingamateka baserukira abenegihugu. Uratumvikana, mu gihugu gifise abashingamateka barenga 150 baserukira abenegihugu, jewe akaba arije niruka kumviriza abenegihugu. Ivyo mwumva biba mu bisanzwe abashingamateka mbabona abo mu ntara Ruyigi bagaca bahamagara umushikiranganje ajejwe ibibazo bufise abenegihugu, ati mushikiranganje ndiho mubonano twebwe abashingamateka bo mu Ruyigi tugira tukubwire aya yagwa mu Ruyigi mu gisata cawe. Muga ntibashobora bose bacimanukira Bujumbura kurya ivy'igihugu gusa ataco ukimariye. Je ndabivuze mushaka ni muvote motion de censure. Gakera abashingamateka bari bazi yuko kizira no kubanegura, bari bazi ko bajejwe kunegura bakanegurwa. Genda musome amabanga y'umukuru w'igihugu murabo ubutumwa bwiwe. Hariho abantu abacamanza bigeze kuvuga ngo twebwe ngo turigenga kirazira nta n'umwe atuvugisha. N'umukuru w'igihugu ati ego cyane mwasomeye amategeko meyo. Ibaze nk'umucamanza atazi n'amategeko, mwabwiye ibintu bibiri gusa. Genda musome mu byo umukuru w'igihugu ajejwe: assurer la continuité de l'État et le bon fonctionnement des institutions. Abashingamateka muhejeje gutora rijya bwirizwa muraricera ku mukoro ko muca munzanira. Shatse sindeka gusinya ndabesha, nishatse sindeka gusinya akagarukana subiramwo mwavyize nawe ko mutarafata. Abantu bazi ko continuité de l'État ngo n'abantu continuité de l'État s'abantu les institutions barazitari. Abantu bazi kuvangavanga urwego rw'igihugu be n'umuntu. Urumva neva ngo zari kwavugaga nawe neva ni neva umukuru w'igihugu n'umukuru w'igihugu. Ico mumenye kugitandukanya. Hariho umuntu aca ngahakanga yabo kajya kagabo kagufi yakarushira igufu, ndi muremure nako ni kagufi. Eka nevana baho mudababwiye Dawudi ntiyanesheje Goliyati. Byageze gute? Reka hajya ntubugayeje. Kubera ntuzi gutandukanya umuntu yitwa neva n'urwego. Radio Television RTBB Nibyiza ry'Uburundi bwiza.